ihuriro ry'abarundi mu mihingo itandukanye. Inshuti namwe bakunzi ba Radio Web TV Fofe ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro sobanukirwa. Ikiganiro kibamenyesha ukuntu imigambi ya Fondation Femido Jaba iriko irarangurwa. Kuri mikro ni Deo Ico nayisavye. Kabibarutse abana b'Uburundi muvyeyi wa twese muvyeyi tuva mu ntara zose no mu moko yose. Turasubiye kubaha ikaze mu kiganiro sobanukirwa ku igenekerezo rya 28 ntwarante uyu mwaka turimo ishirahamwe Fondation Femido Jaba yaremerewe gukora ku mugaragaro ku igenekerezo rya ndwi mu kakaro. Iryo shirahamwe rikaba ryaciye ryugurura icicaro cyayo yongera kandi ritanguza ibikorwa ku mugaragaro hari hariya muri quartier Gihosha Rirare. Ubuserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Fondation Femido Jaba Felicien Minani Nsengiyumva abenshi bita Marshal Femido Jaba akaba atashoboye kwitabira ivyo bikorwa kuri uwo munsi, bikaba vyace bihagarikirwa na president wa Fondation Femido Jaba Honorable Tab Abdallah Manirakiza. Kuva kuri iryo genekerezo Fondation Femido Jaba ryaciye rija ku kivi mu ntumbero yo gushira mu ngiro imigambi yiyemeje. Mbega kuva kuri iryo genekerezo gushika uno munsi iryo yari maze kurangura ibingana gute? Ni muri iyo ntumbero twagiranye ikiganiro na Honorable Tab Abdallah Manirakiza, president wa Fondation Femido Jaba. Atangura atubwira imigambi yihutirwa izimbere y'iyindi mu migambi Fondation Femido Jaba yiyemeje. Aratubwira kandi naho igikorwa cyo gutegura rumaramazinda y'agahogo k'abarundi kigeze muri kino gihe. Muri iki kiringo twabanje kwegeranya amakuru yose yo kinegwa kugira ngo iyo rumaramazinda yandikwe mu buryo bunogangije. Igice kinini cy'iyo rumaramazinda kizoba kigizwe nabo bose bagize uruhara mu muziki w'u Burundi, ngaba narinze kubavuga mu mazina. Kwegeranya rero ayo makuru yose bisaba kubaka ikigega mbitswe amakuru cyo mu buhinga bwa none, mu gifaransa tuvuga base de données. Ico naco kikaba gisa naho carangiye kuko aho mbirukira i Burundi twarakigerageje dusanga gikora neza cyane. Muri umwanya tumaze kwegeranyirizamo abaririmbyi barenga amajana 4, bene imigwi icuranga ishika ku 120, hamwe rero n'indirimbo z'abarundi zigera ku 1000. Uravye ivyo bitigiri urabona ko impinga ikiri ndende, ukaba nkako kuko igikorwa nyezina cyo kwegeranyiriza hamwe ivyo dukeneye kitaratangura neza, kuko turindiriye gusinya amasezerano yo gukorera hamwe n'ubushikiranganje bw'imico kama mbere yuko mu vy'ukuri dutangura isekeza ridasanzwe ryo kuvyegeranya. Turabandanya n'ikiganiro twabateguriye sobanukirwa. Ishiramwe Fondation Femido Jaba giteguriye gute kwegeranya amakuru yose azoja muri rumaramazinda y'abaririmbyi b'abarundi mu gihe abaririmbyi b'abarundi bamaze gukwiragira hirya no hino ku isi. Honorable Tab Abdallah Manirakiza agira ati, kubera ko icyo kigega mbitswe amakuru ubu kiriko kirakora neza cyane, kwegeranya ayo makuru mu ntara be no mu makomine atandukanye y'u Burundi bizokoroha na cyane kubera ko tuzobifashwamo n'urukaratasi abagenderezi bacu bazokwiragiza hose, maze bakagwuzuza babifashijwemo n'abarongozi bo muri ako karere bazoba bariko barakoreramo. Kubijanye naho n'abaririmbyi bari mu mahanga, ubwo rukaratasi ruzoshigwa ku kibanza cyacu ngurukana bumenyi, hanyuma amakuru tuzotororokanya tubanze kuyihweza neza mbere yo kuyabika muri cya kigega mbitswe amakuru. Fondation ihuriro ry'abarundi mu mihingo itandukanye y'isi, abari hirya no hino ku isi bakunda igihugu cyabo, yemeje kuja hamwe kugira bafashe bene wabo, kugira bateze imbere Uburundi kabibarutse. Abana b'Uburundi muvyeyi wa twese muvyeyi tuva mu ntara zose no mu moko yose.
turabandanya n'ikiganiro twabateguriye sobanukirwa. Honorable Tab Abdallah Manirakiza abandanya amenyesha ibikorwa vyaranguwe aho yaherukira mu Burundi. Intumbero nyamukuru kwari ukugurura icese ibiro by'ishirahamwe ryacu. Ni kubw'iyo ntumbero hatumwe ko abaduserukira mu ntara zose, aho nabo bakaba baritavye ako kamo kw'igenekerezo rya ndwi mu Kakaro muri uyu mwaka. Kandi n'akaryo ko kwereka abahurikiye muri fondation yacu programme ngoresha bumenyi yo muri ordinateur ndiko ndategura izodufasha mu bikorwa vyacu vya misi yose, harimo n'igikorwa kijanye no gucungira ubutunzi hisunzwe ukuntu amategeko yo mu Burundi abisaba. Ubwa nyuma naho kari n'akaryo keza ko kuraba ko iradiyo na televiziyo vyacu bikorera ku ngurukana bumenyi bikora neza ukuri kwamye. Aka kanya nyene tuko turavugana, iyo radio ikora amasaha 28 kuri 28, kandi twarashoboye gusohora amakuru y'ikibiraho umunsi tugurira ibiro vyacu. Ku munsi nawo wariwe abarundi baba mu mahanga, naho nyene twaragerageje ivyuma vyacu bijanye no kurungika amasanamu ikibiraho, kandi byaradukundiye. Abanywanyi bacu bari mu mahanga barabishimye. Nuko rero nshuti mu bakunzi ba Radio Web TV Forfait ya Fondation Femi Dojaba, murumvise ibimaze kurangurwa na fondation yanyu. Ni no kuri ico kiyago twagiranye na Honorable Tab Abdallah Manirakiza turangirije ko ikiganiro twabateguriye kuri uno munsi. Dushimire mwebwe mwese mwagikurikiranye. Umunsi mwiza naho ubutaha. Yemeje kuja hamwe kugira bafashe bene wabo, kugira bateze imbere Uburundi kabibarutse. Turabana Burundi, muvyeyi watwese muri mvyeyi tuva mu ntara zose no mu moko yose. Igihugu cacu ciza turagishimira no gufasha abacu, ineza y'Uburundi bwacu dukora cane. Turagukunda Burundi, shororororo. Fondation Urumugisha.